Bakunzi ba BMBC TV ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Tukaba tumaze kabiri tuticara muri studio ngo dushobore kubaganira kuri kimwe canke ikiriya mu biriko biravugwa hano mu karere k'ibiyaga binini, ariko kuri incuro nagarutse muri studio ndi kumwe na Frère le Patriote. Reka ndamutize umwanya aramutse abadukurikiranye kumbure mbere ko twinjira mu kiganiro cacu nyezina. Ndabaramukije rero banywanyi mwese bakunzi ba kino kinyamakuru bino televiziyo yanyu ariyo yacu. Ndabakengurukiye kandi ko nanongeye kugaruka muri zino studio zanyu. Ndanashima no kunzimana. Karibu kandi Frère. Yego murakoze. So ndashaka ko turabira hamwe udupondo dutatu gusa. Turabira hamwe drone iherutse kugaragaza amasanamu ku butaka bwa Kongo iriko irarasa abagwanyi ba RDF. Tuze kurabira kandi ku majambo Moise Nyarugabo amaze iminsi ariko aravuga bisa nkaho ariko aragiriza igisirikare cy'u Burundi FDNB genocide. Cyo turangiriza ku majambo nyene Olivier Nduhungirehe yashikirije aho yavuga ko ibiganiro bya Burundi n'u Rwanda babihagaritse kubera ko igisirikare cy'u Burundi cyagaragaye ku butaka bwa Kongo. Turaza kubice jyanye no kumbure abadukurikirana bamenye bimwe n'ibindi abashugushikiza amajambo baba bashatse gushikako. Duherero kuri drone twabonye muri no weekend iriko irarasa inyeshamba z'u Rwanda ifata n'amasanamu. Ndibaza bwana Frère warayibonye abari mu groupe ya BF4 plus twashizemwe amasanamu. Ndazi ko nabandi benshi batukurikirana bashoye kubona ajya amasanamu ya drone iriko iratwika kabisa zijya ngabo za RDF. Bamwe n'abandi rero baravuga yuko bijya ariko ariko se rikomeye cyane gose leta ya Kongo ishobora kuba yarakoze mu gufata amasanamu umuntu uriko uramwica. Sinzi wewe ico uwo bivugako. Bon, kubwanje ubwa mbere na mbere eko reka naje mvuge ko ijya video nayibonye. Ijya video narayibonye ndizera ko ata muntu n'umwe yabakoresha smartphone canke telefone zigezweho zibiyo binini atayibonye. Hama kuba mwumva ni atregiye kuba byo bari bibi canke bibujijwe mu mategeko y'u Rwanda, mu mategeko ya Kongo canke mu mategeko international. Okay, nimba ari byo bibujijwe mu mategeko international zijya drone zikaba ari za FARDC ntibababajije nabo vyega. Bo dusubi inyuma gato FARDC yavuze yuko ngo aba wazarendo bivye urufunguzo baratora bimwe mu bigwanisho sivyo. Mu bigwanisho batoye baremeza ko arimwo n'amadrone ndetse bakanavuga yuko imigwano imaze iminsi irikira bahifashishijwe drone muri za Warikare Masisi n'ahandi yuko ari wazarendo irikira ajya mu operation. Okay, reka rero ngaho tuce tuhamera nk'abarero nk'abahavuga neza na neza. Ikintu ca mbere je mperako reka mbanze felicite abawazarendo. Kuko abawazarendo bobo ubwa mbere bitwa sinzi bitwa bariswe bamurere babafata kumengo nta kintu bashoboye abano mwibarabara. Rero kuba wombwira ko professionnellement gutangaza kudifiza ama video nkajya si vyiza. Mugabo ku kazi kitwa karo rugamba rujya rugamba sirito bariko u Rwanda ariko ruko rwarasa muri Kongo, ariko ruko rurica abakongomani binzira karengane, ariko ruko rurasahura, ariko ruko rurashaka kwihagira n'ubutaka. U Rwanda rutanemera officiel makarigo ruriyo rusenga burya u Rwanda gogo ruko gwica abantu ruce mu mategeko. Mu gihe rero u Rwanda ruko rurica abantu rudace mu mategeko irya drone bayikoresha ico hako. Aske uwitwa umunyarwanda abaviriye ku butaka bagombe bashiremwo n'umuziki barase bashiramwo n'umuziki ntibafatira abasanga babarase bakakukanyuma uko bayikoresha kose abawazarendo mu bijanye n'amategeko ntibemewe. Rero bakoze bijya ku kutamenya canke kubwishavu kubwagataka ubu abawazarendo basigaye bose n'ukungene baramukanya niba ngo wazarendo ngo asimba ngo arzi yetu ngo wazarendo inchi yetu wazarendo mpaka kufa. Nivyo asigaye baramukanya. Rero wazarendo bo ico bagwaye si gukurikiza amategeko
kuko na RDF arizo ziga nkotangi ziko zirica hariya muri Kongo zagiye zinyegeje mu izina rya M23 nato nta mategeko zikurikiza kugira urenge frontiere y'igihugu cawe uja mu kindi wavyoye amategeko kugira uje kwiba ubutare atari amasezerano yo kubyubucuruzi canke yo kwimba ubutare mufitaniye n'ubusuma ibintu byose RDF hari irikira kora muri Kongo birenza amategeko none nimba wazarenda yarenze ku itegeko rimwe ryo kurase bafirima bayihora iki buriya Freri sinzi ko kumbure w'ububizi hariho amasezerano leta ya Kongo bagiranye n'igihugu cy'u Rwanda muri 2012 hagitwara Kabila nimba ntihenze aho leta ya Kongo yemereye igihugu cy'u Rwanda yuko ari cyo kigomba kubacungira imbibe zose igihugu cy'u Rwanda nako igihugu cya Kongo gihana imipaka n'ibindi bihugu muri aya masezerano bongera bemera yuko iperereza ry'u Rwanda rigomba gukorera ku butaka bwa Kongo kuri kwa Myatacamye mbere no muri aya masezerano barananditse yuko un Rwanda ashobora kuzokwitoreza mu mabanga mu gihugu cya Kongo sinzi ko ico kintu wari ukizi okay kuri ico ca gatatu cyo kwitoza ndagihereza ko nkuko nyene bitondetse ikintu cyo kuvuga ngo Kongo RDC yarasinye amasezerano y'igihugu cy'u Rwanda ko ari bo bocunga imbibe ari bo bogirana documentation muri Kongo ico kintu jewe kwanza ubwa mbere sindashita kari Kongo bo ni Hippolyte Kanambe ni Kabila mais il fait le président sawa none nane ndakubaza ubu jewe ndi kuri vora nigize mfise umuryango mfise umugore n'abana n'umuntu afashe visage yanje aranyonza imodoka ayicuritse muri Rusizi barapfuye none rega hajya deja ntibakora yobogwa barafise n'amashinga amateka nankenguza amateka umukuru w'igihugu ni commandant supreme ni juge supreme ni tout umukuru w'igihugu mbere arashoye no kugira naho agira proposition mwe mukaba mu gutereka ikidodo none barati none idwe n'amashinga amateka aba Kabarebe yagiye yabaye ntuze umukuru w'eta majoro okay aba ba Moise Kanyarugabo bose nimba ari Nyarugabo ntibari babasenateri hari arabanyarwanda none rero kuvuga ngo barafise ngo n'amashinga amateka nibiki umukuru w'igihugu n'ikindi kintu kandi kijya gihe institution zose z'igihugu ca Kongo igihugu cyose ca Kongo cyari cuzuye abanyarwanda catwagwa n'abanyarwanda rero kuba ari Joseph Kabila wavyivugiye Hippolyte Kanambe le Rwandais le Rwandais de naissance kuva ku bavyeyi bose asinya amasezerano n'u Rwanda ahubwo yaragitanze so ndakivuze kubera ko wari kuvuga ko u Rwanda rwarenze ku mategeko mu kuvuga none gucunga urubibe ndibaza n'umuntu agiyeyo diplomatiquement mu vya documentation arasinya kandi bafise favor baronse favor sawa rero abasirikare bako bararasane ni documentation bo iyo siyo ngiye okay ibi birombwe barashe twangiza bakarira bakababara ni documentation itumbera mu mahoro umaze hapo reke kutubesha kuri kijya naco waruvuze ngo bababwiye ko bashoye no kwitoreza mu mabanga Jesse dacemera urazi gituma mu masezerano mugabo kirimwe sawa ni ivyo niye ko ndakubwira ati ni vyandi vya rupiga nimwe vya rupiga ndakwereka igituma mu mirongo ibi nariyumvire ko nzava ndabikora ko ikiganira abantu batahure neza kandi kote banyamurenge nabo nyene bashaka baranyihanganira siniko ndavuga abanyamurenge niko ndavuga abanyarwanda muri rusange surtout abanyarwanda bavuga ngo na Rwandophone ngo tutsi Rwandophone Rwande kuko igihe Kagame avuga ko bagiye icatumye baja muri Kongo ari kuja kuvuganira abatutsi bavuga ikinyarwanda sabanyamurenge bisigura ko araho detutsi Rwandophone baba muri Kongo abo rero nibo ngomba kuvugako hari amasezerano yabo yasinwe 72 babagira bose abakongomani ayo masezerano arongera araseswa mu 81 none wombwira gute ko bitoreza nkande akoresheje dokimi yihe umunyarwanda yova mu Rwanda akaja kwitoza ku bunyumba 10 kuri karangamuntu yihe none ko ari dokima zo kugira uje mu mabanga umva ko kwari kubahenda exactement erega Kongo bahenzwe kuva kera niyo mpamvu rero ibi bintu byari bikenewe kugira ngo kumbure bashobore guprofita guhindura ibihe normalement rero ibi bihe ni ibinyene
je kwanza nkeze ndasubiye gukeza wazarendo nta hamwe yanditse idoha murayumva murayumva kwa Trump murayumva mu Bufara murumva baracisha no mu kanwa no muri Angola ntayari baranayisuzugura cyane birenze naha hagufi i Nairobi nibabahamagara wazarendo rero ntibahari ce sont des fantômes irya video yafashwe n'amafantome baraswa n'amafantome nibabafata uko abadashaka kubarokonesa ariko tugaruke kuri irya video irya video yaravugishije abanyarwanda cyane itegerezwa nta kwinjiriye itegerezwa kana kugira igituma abavyeyi bose bo mu Rwanda babeshwa ko abana babo badapfa aramangira arama immortel amarobo ikindi naco u Rwanda rwakoma rukomeza ruvuga siyo turi video za CNN zabashitse ku karubanda iyi video rero iyo yaje mana yaje gukonya izina muvyeyi wese aziko yatwaye umwana amezi 9 aramwibaruka bimugoye murabizi ziga histoire zibise konsa umwana samutema gahekenya nibere hageze imyaka 2 kamucutsa kanka kuriva kakoma yiyonkera imyaka 3 agaproronja umuvyeyi akibuka ziga sene zose agashaka umwana wanje birangiye bako bamugira bijya ijya video nk'umuntu yagize screenshot canke akayigira zoom neza hari abana babitse akavuga ati muyomba papa umugabo wanje uko hari bamwe baboneka uravye nage amafoto mu nyuma bamaze gusezera isi aravuga ati finalement barapfa kuko bamavuga ati ni intelligence artificielle igase intelligence artificielle oya kabisa bavyeyi nama nababwiye basi mu kwimuka mukinzira mu Burundi ngo tubaho murima kora Kampala yaruzuye ratko muri yase Kampala rifite impunzi nyinshi z'abanyarwanda bon dimosi n'impunzi abanyarwanda bose barahunga u Rwanda bakaja kwibera Kampala kandi u Rwanda ari ngo visit Rwanda Singapore ivyo tuzobigarukako so frere tugira akajambo kamwe tubwiye aba RDF bari ku mafro abenshi bagendeye bazi ko badafa ariko ijya video nibaza ko atayindi fact nimwe abantu bagikeneye ibyo twavuga bakabipinga ndazi ko ubu warabonye ko tutigeze tuba ubu ndibaza ko n'abanyarwanda siruto abanyagihugu bahora babeshwa nibavuga ati nimwumva bavuze ati rucuru isaha yose heze drone y'ikirarasa cyo mumenya rero isaha bacabona ijya sene yose ikiri pasi isaha yose drone nirasa ikindi naco ijya video je navuze ati mbo sihema ko yaje hageze kandi hari igituma wazarendo yoba yarayisohoye babesha ngo bica abanyagihugu ay ijya video yaje nyene kugaragaza ibintu byinshi kuko baravuga ati yo harimo genocide murasa muri city iri peuple twese ho tuba twigiriye nizo nyisho baba bavuze ubu mwari mwigiriye twarababonye ko mwari mwigiriye ubundi ijya video novuga ko irimo amareso menshi cyane gose menshi leso ya mbere undi umuntu yokoramo ni yuko zijyanye ishamba icoroje kuvuga zabesha yuko abawaza FRDC ibombarda mu masite arimo abantu donc abene gihugu abasivile ubwo abantu barabonye ukuri ko abantu FRDC cyangwa se wazarendo irasa deuxièmement iresore komeye cyane ngo ngomba kuvuga ko ni abantu bose batiyumvirako drone ni kugirasa drone ntipfa gutera ibombe gutyo gusa iraraba ahantu itereka ibombe ahantu nyene hari ibipimo altitude umuyaga gauche à droite mugabo aho rero ntoca ngaruka abawazarendo iyo physique bayize ryari none ndakubaze nane ndakubaze rero ubu uye mu Burundi twotego je sindakora ku nko vyonanira oye nkoni bisanzwe ako drone okay reka ndaguha ikibazo coroshe abavyeyi ubu uye turibaruka umwana w'imyaka 3 nakoresha Android waramufashije ukamubwira ati nguruko kuzovyonda araza akayikone ka message araza ikintu cyo gabo rero bariyo ugomba kwikora ku mwasi iyo ni autodidact so kandi ndibaza ko drone ni ikintu kigifise screen room drone nyinshi bazi manete urya manete yawe habari ko kayeka none baratacha kandi bakavuga kujya bakina nka play ndi ni kujya nyine none gasha
niba vyemere nta kundi. So frère hari amakuru amaze imisi avugwa yuko ngo les bantu bari muri ziyanyeshamba nibo babashira imbere ku mafro. Vrai ou faux? Ego nivyo. Nivyo gute? Nivyo. Kivyo je ntovyemera. Bon, ushaka kuvyemera tahura igituma uriya mu generale izina riratarutse gato urarinyibutse mbo mwibuka. Hari umu generale Igoma. Yasezeye. Yari umu FARDC. Yinjira muri izi nyenzi za Sarambwe. Agiye kubira basanga abo yatwaye bose. Umva yarasanzwe ari umushefu. Yagiye avuye muri FARDC agiye atwaye abasirikare. Agiye kuraba kwikangura. Acasanga abasoda bose yatwaye, agiye kuraba abantu baguma bamuhatware kuri front. N'abahutu gusa. N'ababantu. Arongera arabipima kandi rimwe kabiri gatatu objectif nayibonye. Nawe cyaci yakora cyavuga ati nabari mu bajya bose bagirisha ngo 7000 ngo nino ubu ntanwe basigaranye. Mbe baraheruka kugira ngo formation ngo yahetse. Yaciye ndabatwaye. Agatumbiriza apeti yangu. Sije ndabakomanda umwe wese yikorera inko hashobora. Nimba ari zine, nimba ari zitanu, nimba ari yarabivye yagiye muri stock kandi atwara ntiyatwaye nabuge bukarashi yagiye atwayeyo. Yavuyeyo atwaye ibikoresho bikomeye cyane. Nabo nyine baravyivugira. Bavuga des outils sophistiqués. Mama tuvuga kantu kari sophistiqué urumva akaba ari si karashi kameme baba karashi baba barapreshije ni karashi. Rero ivyo nivyo kuri front ebana. Na nigihe babonye ko abana b'u Rwanda baheze cyane. Nabo bacatanguza barafata za Bukavu abajene ku nguvu babatwara. Baga abajene kenshi batoroka kubera ikintu bo barungikwa kuri front. Bagaca biciki. Bagiye baca bagiramo. Ivyo nivyo. Akajambo kamwe ku babantu bari muri zinyeshamba. Bo muri izi nyenzi za Sarambwe. Normalement d'abord nabanze batahure no rugamba ni nyabaki. N'urugamba d'abord rwo kubahonya. Nabo bagacaja gufasha abagiye guhonya bene wabo. Rero nibikangure izokana bazihindukirize kuri abo bandi. Abanze bumve ko nabo bapfa. Babumvisha umwokera w'urusazi. Kandi nabo babereke ko bapfa. Kuko baga type bafise kantu ka superiorité muri bo. Ko ubone mengo nabo gutegeka nabo gutegeka. Kandi je sintahura ni kungene nimba batagufashe ku nguvu. Ntibotoroka. Nibatoroke baciheze. Baci biromete kuri FARDC. Kandi wiromese ufise amabanga buri share ntibakwica. Urabwa ati ndayamanitse. Bagomba urabumviriza. Je naho mvuye ndahabereka n'ibindi nzobibabwira. Uburabayeho n'ukwezi kose kwashe guhera nimba ari shavu bari bagufitiye bacu basigurira je bantwaye ku nguvu. Toujours ama raison yo gutanga kugira kumbure ntibako execute kandi ndizera neza ko twama tubona na Wazarenda araba autodidacte ku bintu by'intambara. Harabona bafasha umuntu ntibamwe execute baramwereka donc wiromese bawayamanitse ntacu bakubwira. So ndabona umenga ntitwoteba kuri iyi point yi drone. Mugabe drone yavugishije abantu benshi cyane gose mu Burundi mu Rwanda makungu yose aho bavuga yuko FARDC nayo yatangiye ubwicanyi nk'ubwo hakujya Kanyaru. Donc ubwicanyi ndabwite bweranye kuko bagiriza FARDC ko yabanje kwiyeza mu gushira ibyaha kuri Wazarendo ko bazi ko Wazarendo yoyo atamakosa irenga. So reka kitu kivyo ko twigire ku majambo ya Moise Nyarugabo. Mbe uyu Moise Nyarugabo n'umuntu ki? Moise Nyarugabo n'umunyarwanda. Kagame yacuze aramukonesera neza aramuforja mu gifaransa hanyuma amurungika guhonya abanyamurenge. Guhonya? Yego. Gute? None Kabira twara. Nyarugabo yari giki? Abanyamurenge ntibicwa ari umusenateri ntaba umusenateri nimba atari umuhonorable. Yari umuhonorable. Yavuga iki? Bonye ka video we ko arica abanyamurenge avuga. Ntavuze ubashomere. Bivuze ngo Nyarugabo ba Nyarugabo barora nkunda kwanza yose samazina yabo. Oya, bafite amazina y'ikinyarwanda. Nyarugabo ni bari iyo Nyarugabo ni bari sinzi abarayagabanya.
bose barayagabanije n'ujya Bertrand Bisimwa nimba ari Bisimwa nimba ari giki kibandanye bose barayagabanije ujya Sultan Makenga bajya bose ajya amazina sa yabo amazina yabo kavukire barayafise gusa baca bagenda barakatakata utuntu tw'utumana rero uyu Moyize Nyarugabo niwe mwicani w'abanyamurenge n'abanyamurenge bonyene bikanguye bakuye ko igishashara ku maso barabikubwira n'ubu uzokumva no kuri kiya kiganiro yakoze mu Gifaransa ngo yise point de presse genda usome commentaire baranavyivugira wari hehe igihe twicwa kuva kabiri atwa imyaka 18 2017 hoho barabahonyeje abona bage basema atama Kagame yamurungitse mbavyitira rirari anyaragurika gute wibaza kubera ikitaraganya Samatama ko ari mu bagenerale ba mbere Kagame yemera niba ari abagenerale bari mu koroneri yagiye ngo gutabara no kuvuganira abanyamurenge nkaguma numva mu byo bagirizwa abanyamurenge bagiriza igisirikare cy'u Burundi ngo bagize amakambi ngo bashinga amabariyeri twigwaneho ni ya proclame neza ko ifatanije na nyete za salama none twigwaneho iracabaho canke haro M23 donc twigwaneho ubwo nikibaho twigwaneho ntibaho biyo ngo twigwa nimbibaho abo basoda bavuga batondetse hariya aya nibagende babarase nimba mubabona ahubwo nyene ico hano hari kibazo bajanga bakaremba ngo nabantu bakomeye mugabo barako bakomeye induru ngo FDN byashize amabariyeri ngira ikibuza abaturage kuja mu masoko kugira iki kandi bakomeye kweki batubarasa utazi rero ukongera iki Moyize kirira mbona tumariza atwendi kwemera site ariko yinyene muri Nyarugabo ntituzokwemera tuzokwana mpaka kukanyuma genda ugwane none ibinyoma by'umugabo sinzi ko urakurikiranye iki kiganiro naragikurikiranye ngo abarundi ngo basa makambi ngo agerenga 70 aho Kongo ni kwacu twayifashe yose none barasirahe M23 siga ifise ibaze kambi ibirindiro 70 muri Fizi gusa ngo mikenke hari ya Fizi oya Moyize zuriga kubesha kame nazo tarika hari ibinyoma bitatu hari ibinyoma bitabaho vraiment aragateme nkunda kumva ngo bico ntigifatiswa ikico kinyoma cyo ntigifatiswa kame none uwombwira ngo ibariyeri umusirikare wo mu Burundi murayibona muri uno mwanya muvuga ko umusirikare wo mu Burundi afise ingenga bitekerezo ya genocide abo surtout ni Moyize abivuga sijewe abarundi bantahuwe niko abagiriza ngo baje kuduhonya nimba ivyo uri siri waragize inspection waratohoje ama statistique yose yafise barasi ntimukomeye numufise inkoho nubwo tubara bitohoje kuri kibatabarasi n'afise inkoho ubu umuntu yo gusonzesha umubona mutemwe ikibombe ko nimba Moyize gabanya ibinyoma abasirikare b'u Burundi je naba nabivuze mission bagiye ko niyo gutabara umubanyi niyo kugarukana amahoro ku mubanyi na kanatsinda abarundi bavuga ati umugabo akumwera ubwanwa ejo ukamumwera ubundi on sait jamais urumva natwe boza umwasi yo kwigirisha agareka aranyagara kuri frontiere FARDC na Wazalendo batovuga ati munenda wapi mwe kandi barabonye ko bigeze gufata kuza mu Burundi urumva rero Nicabindi navuga ikiganiro nigeze gukora mu Gifaransa mvuga ko yase itahabaho atani cimaze kubera nta kuntu igihugu cyo muri yase mu muryango cotegwa n'umwe mu banyamuryango abandi banyamuryango bose bakarorera sofu igihugu cy'u Burundi uzi impamvu Freri Uburundi ari bwo bwonyene bwashuye gusubira muri Kongo gufasha Kongo iyi ni isura abantu benshi batazi narateganyije kuyikora ku kiganiro umugabo bikomeza kungora uzogikora naco kiramo nukuvuga uko wari ubivuze nuko bimeze no mama igihugu cyo muri yase kigize ibyago kigategwa ibindi byose byategerezwa guca bija gutabara erega nako byagenze muri Kongo 2020 ibihugu byose by'umuryango wa yase byarangutse abasirikare muri Kongo none Kagame yari kurungika abaja kurasa bene wabo Ega baragiye mugabo buke bace bavayo motifu ntizace ntibavuyeyo reka nabwo ingene byagenze Rwanda Uganda Kenya Sud Sudan Burundi Tanzania bari muri Kongo bagiye gufasha FARDC bari mu butumwa mugabo rero bakora mission zitandukanye abarundi n'abatanzania
bo barahagarara bakarengera inyungu z'abenegihugu bariko barafasha FARDC mugabo ibindi bihugu Rwanda Uganda kwari kugwiza apana kugwiza ahubwo bahindukiza amakano barasa FARDC no cyo bacavuga ati no singikeneye ubufasha bwa EAC sinza kurenovera ni mutahe wanyu mwarakoze kuza kumfasha mugabo Burundi ucavuga buti twebwe twarabonye kwazanukiri reka twe tuze twifashiza amanya mwiza nuko byagenze mu bisanzwe kandi je sindi siyo niba vyagenze uko yaravuga ati nimumvireho ahubwo nabo baciye bacikamwo igisirikare cinshi cyane erega ntibatashe benshi baciye bigumira komisiyo yari yayindi nyene bandara exactement hinduye gusa angre y'akazi voilà nuko byagenze so Moise Nyarugabo rero akomeje gutunga gatoki yemeza ko FDNB iriko irakora genocide mu banyamurenge genocide ho harati cyarico ngira ngarayizi okay nimba FDNB iriko irakora genocide akaba afise preuve nazerekana kuba okay dufate on suppose kujya nyina bivuga hari bariyeri bishende no one hari ikambi kumvo z'umutekano bishende nakarorero dufate ku majambo yavuze rero nibaye bareka kweki u Rwanda genocide ruyikamisha genocide nico kino uratse ibihugu ahamyisi byakorewe genocide bifise oni yabasenye genocide nibarayivuga bagwana urundi rugamba muko mu Rwanda kenga bitekerezo igifobagane ntera hamwe FDLR genocide mwaratugize ukunuku tuzogira ukunuku s'il vous plaît umututsi muko muramugira umuntu w'intege nke muko ni pitiye muri ko murakoresha ahubwo rero mubwiye ati haguruka aja mu gisirikare pambana miso semva baratumatse twarahonye baratumatse muri ko murayobora u Rwanda ibaze RDF ikomeye inkotanyi ari ubuzima babamariye hehe kandi afete hari ibintu uzumva ngo uriko urafovya genocide ukuvyo genocide si genocide yarabayeho bakayemeza gusaba amakinga mukoresha genocide kugira imidugize genocide kugira abahe amabisi genocide kugira ibintu byose mu Rwanda kugira bihabe bubakire n'amabarabara genocide none nta diplomasi nta politique munsi nimukora meje niyo politique yawe yo niko no gutera pitié ni nk'umwana wawe wivyariye uzi neza ko wamugaburiye akagoma agenda mu babanyi ngo reka ntitwariye sasi ngo papa ntarataha urumva nibahaguruke bakore mareke ibintu bya gutera pitié amakungu ntitwase ko genocide yahabaye kandi barayibahaye nkuko babishaka barayibemereye nkuko bo babishaka sawa nibibayibuke hanyuma none bimwe byo kurekuriranira no kubaririranira nibigihari kuko umuntu wamubabariye fata ko wanyonone ishati wayitabuye cyangwa ishaka ibirangi hacha bese ndakubwira ati sha we waranyonone ishati sha n'umwanya wo kuyaga je nawe ntuzowuronka kuko nkiki kubona nta yambu nta bonjour ushabaza kubwira ati we waranyonone ishati iretse indirimbo rero ne bazihuze nibahaguruke bakore nibahamagarira abanyarwanda kunywana babe bamwe hanyuma igihugu cyabo gitera imbere kuko nk'ubu nabonye ntivyoroshe mu buntu biko biroha mu Rwanda kibazo c'amabisi twebwe bavuga ngo dufite kibazo c'igitoro ngora ko igitoro gihari amabisi twe nta muntu numwe yasigara ngo bafise igitoro bafise ngo n'amabisi electrique amwe Trump aheruka kubaka ubu bako bararira sinzi ko murabona amadeba hirya no hino gushikana aho ujejwe umushikiranganje ajejwe transport n'abajejwe ivy'uruza n'uruza bavuze ati ubu amabisi aravuye muri secteur privé agomba asubire muri secteur ya leta batanze motif ngo nuko ngo ziteba muri gare ngo dushaka niho nabonye waundi yancoreke ya Kagame Scovia niho yivuye mwe aravuga ati none kuko je nawe babwira amarabivuga hari gihe vraiment yivamwe je ndaza ko waca mukanya ari ico mu ngo none ngo nimbago vyananiye secteur privé arabashora mari bafise amahera yabo privé bahomvye basubizamwo mwe leta mubifasha muzobishobora mbeko muko murasaba muvuze ngo mubikuyeyo ngo kubera secteur privé ngo bo bakore ngo bataginga amahera ngo nibashe bisi nishoye guhaguruka ituzuye mwe leta muzoyihagurutse iri umuntu umwe ari bibazo bimwe nyene ubona ko agaruka ko kana ko yabaye umuntu mugo hageze kavuga ibijanye hutututse aca bigikoko hageze ko abo umuntu Scovia arabumuntu ngo hageze ko avuga Kongo
bararira hageze twavuga Uburundi barahumagana ivyo byose pourquoi parce que batinya Uburundi ni mubimenye mbanze ndampindukire ndabaraga abanyarwanda muratinya Uburundi kuri dimension zo hejuru ziteye n'ubwo kandi motifu barayiza naco gituma rero ngiriye ko kuri kijya kintu ngo Nyarugabo n'u Rwanda muri rusangi nabaduhungirehe n'abandi benshi aba chef canke indongozi z'u Rwanda baguma baririmba FDNB muri Kongo ni kugira bakore systeme bakoze mu 1992 mu Rwanda mu 1992 avant genocide barirukanishije igisirikare cy'Ubufaransa cari hari ego hari abasigayeyo bakeyi kubera byandi bavuga ati ari turafata umwanya wo kwitegura kugira tugende mugo barabirukanye majorite nini hanyuma icakurikiye nibijya bakaba bariyumvira ukungene igisirikare cy'u Burundi bo cambika ishusho mbi iza Amnesty International, Human Rights Watch, ONU, Africa nibiki bavuga ati twasabye abasirikare b'u Burundi nimwe musigaye mwenyene kandi mwumva ko muko murica abanyamurenge murabona ibi nibi nkuko nyene Moiza bivuga ni muveyo nico bagomba gucafuza image y'igisirikare cy'u Burundi aha ni mu gihe n'amasezerano yose u Rwanda rwari rwarasinye mu bibi byo kuvya peacekeeping byo kugarukana amahoro bari ko bavuga ati ntituzoya renovera d'abord akanovera k'igisirikare cy'u Rwanda katakaye ubu akanovera k'igisirikare igisirikare cy'impojeje aha muri EAC ni igisirikare cy'u Burundi kuko ugiye muri Uganda bavuga ati umuntu yatubereye obstacle ni Murundi ugiye muri Kenya umuntu yatubereye obstacle ni Murundi Tanzania yoyo ibivuga mu ndome nkuru Sudani hoho no kwimyoza nta kindi barenzako rero igisirikare cy'u Burundi cari hayiteka no bugikomeza kugiha kandi abasirikare b'u Burundi ndabakundira karanga mutima kabo none abonye n'undi munyarwanda avuga ati ngo kweki tutarabona abasoda b'abarundi bifotora berekana abo bishe bavuga murabagira afatiye no kuri kinyene muriko murabagiriza ibidashoboka mwo ko abazi ko bitaba atari ivyo bari kimya bako nta kwisigura roho baridi wisiguye babipfuye so tudugire kuri ajya amajambo yawe byo nduhungirehe aho yereka avuga ko bahagaritse amasezerano ibiganiro n'u Burundi motife yatanze ikiye n'ubwoba nifuza ko wogeje tubwiye ko naho yavuze ngo ni kubera ko ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo aha kibazo munaca yibaza ko ibi biganiro avuga byari hagati y'u Burundi n'u Rwanda abasirikare b'Uburundi bari muri Kongo batwaye iki mu Rwanda bo aha rero niho jewe nanje cangaruka ko kandi nkagira n'amakenga kuri ibi bihugu bivuga ngo biragira mediation mu wazalendo arashe hababara u Rwanda FARDC irashe hababara u Rwanda umusirikare wo mu Burundi kuba ari muri Kongo kugarukana amahoro kurengera inzira karengane kuraba kungene migenderanire ihogaruka ikindi gicu agasubiraho ubuzima muri ziga zone barimwo tujuru Rwanda nigo rubabara none Bukavu yaba ya ruguru ni yepfo ni province y'u Rwanda wapi hari Kagame hatwara Kivu yose ni province ya Kongo frontiere nzi hari za hari Gisenyi na Rubavu none ukugutatabiza kwa Olivier Duhungirehe ashaka iki nivyo rero ndakubwira ati biragaragara ko d'abord Burundi burabarebera intambamye nimugende kuri televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa kuri France 24 mutume babajyanye mwasorore turabitswe mwaguze ziriya mbonesha ko nimubabwire nukuri u Rwanda rwemeye ko gisigaye cy'u Burundi kirenze nimutubise mureke ko bamuca ku ruhande ngo urumva ngo abarundi none garusa kwico kibazo cyo kubati ngo bahagaritse amasezerano y'amahoro ngo kubera ngo igihugu cy'u Burundi kiri muri Kongo amahoro mwareko murayaga rero muri Kongo cakere hagati y'u Burundi n'u Rwanda ije to abatipe barifatisha bahakana ngo ntibariyo ofete u Burundi hari isosi bwasutsemwo imisenyi canka ikanonko canka ikindi kintu mu isosi bariko barunze piripiri nyinshi umunyu mwinshi birabananira kurya rero cyo gituma mu Burundi Moiza hari intumwa ya Kagame ngo genocide ino Duhungirehe mu Burundi ubundi nawe munaza kumva Uburundi uko yandika amateka ku rugero rudasanzwe kandi positivement kandi bariko promoting Uburundi batabizi none nahejeje ubu uye baricara hajya kwa Trump ntibavuga Uburundi baricara idohane bavuga Uburundi no nabonye ryari
kaskovya akavuga ngo Burundi ngo koragerageza kugira ibintu ngo kugira ngo bujemo ngo muri bino bintu ngo vya Doha ngo kubera ngo bwo ngo busa n'ubutarimwe ntiburimo mwirirwa murabuvuga konzi n'abasezerano musinya Uburundi burimo none deja buzamwo gute kandi buriyo ahubwo mwe nimumenye kandi muko muradukorera n'akazi kuko muri abambasaderi b'u Burundi atavyo muzi Uburundi hejuru cane Uburundi bwubahwe discipline gisoda c'u Burundi n'indongozi ziyoboye gisoda c'u Burundi na komanda supreme nyene cubahira umukuru w'igihugu bose ndabahaye saluti kugisigaye c'u Burundi kirafise indero bivanye n'amajambo bakivuga ko baragerageje kugicanishamo n'aba Pacifique twama babivuze kugira arabe ko bore kritamwe babandi biwabo babaye abasirikare kwa Micombero kwa Bagaza no kwa Buyo mugabo barazi carico agataka ko Burundi barazi souveraineté barazi independance kwikukiyo vyavuye umaze kumenya iyo igihugu c'u Burundi cavuye ntubukwiye no kucifuriza ibibi twebwe igihugu c'u Burundi twakwiye kukigwaza tukaraba ko twongera aho izuba ryaka neza ridasubira kurenga ikaguma riri hejuru y'igihugu c'u Burundi hakabona ngo se mvuze rya zuba rituma imirima itamera oya nashatse kuvuga ati umuco mwinshi base so Frere kandi ndagushimira cyane kuri uyu mwanya wadutije tugakorana kino kiganiro nane rabakengurukiye cyane kubona mwongeye kunyumvira ko muri studio zanyu so sinzi ko hari kamwe canke tubiri wowe utashikirije abadukurikirana waratewe kubashikiriza mbere yuko tubike banura nuko d'abord nari ndabakumbuye hanyuma ikindi naco ncakindi nyene jewe ngwa nkongera nkavyuka mvuga abarundi nimugire ubumwe nimugire solidarite ata nakasuku arehuko avuguko hanyuma muze twubake igihugu cacu ciza c'u Burundi ayo mafoto mugwa muja kuyifotoreza mu bindi bihugu ayo wacu harakwiye ayo wacu ushaka ahaduga sinka kiriya gihugu kiduga gusa iwacu harahateze urumva hakabaho ahaduga hakabaho Tanganyika umva ni muza ahubwo tucubake tucambike ise neza ibisigaye byose ha mu Burundi nta na kimwe kidahari mwarabonye no muri mapome zigakunze kandi bavuga pome ngo nizi Burayi ngo pome ngo niza Afrique du Sud ngo pome twe mu Burundi je numva ikintu si nta kintu mu Burundi kitahakura byose biramera rero ni mubandanye ubumwe ibi bagoma bahenda agoma rero ntanga ubutumwa kuri ibi babayesha ngo generation Z naho ndiko ndasezera generation Z ntibaho nibareke kubahenda kuko wa mu generation Z ubu tuvugana ufite 25 20 ans ni waronka wagira ibakwe ukubaka ukaronka umudamu ukavyara nimba wori Z rugero rudome rwa nyuma umwana wazo wari udomuru izo generation Z ni terme ya shetani bakreye aje Z plus kugira babone kumengo mushoboye byose bidepanda kuri mwebwe c'est faux ushaka umugani aja kwa sokuru nje tu umusokuru apfuye avuga ati ni bibliothèque ihiye mwebwe ngaha bajene naho bokiturekira kino gihugu naco twoki bose ntibavuga ati ngo barapfuye cyo bagiziki tubaha intara yabo batama bagende bibere mu ntara yabo bayikorera ukwabo natwe acha turekera za Bujumbura Gitega na he urako bitatu takwama byo tubana amazi rero abajene mu mutwe yakora baroga ngo mwe mushoboye ibyo mushobora ntavyo mushoboye kandi ikintu naco mukora imigumuko yose mukora mwonora ama infrastructure muturira ibitaro amambirase amashure nyimba amakaburimbo nabonye abajene bose bagumuka cyo kimwe isi yose cyo kimukuye rero nimuce murabo mwanya wongera mugafata wo gusura kugira mu vyubake muko muraruhisha nizo ndogozi shasha zizoba zihaje ivyo basaba ni mu bisabe positivement kandi bose mwamone isi yose ivuga ati ngo abajene barashomereye none bateye amabaraba ubu basizeho ni wacaza kubaha akazi nibanyere ku burorero bw'ibihugu bakuyeho umukuru w'igihugu muri iyo nzira ubu bose baca baronka ubuzi mwace muja mu mabiro muraronka akazi surtout ubu n'ubutumwa mwaye n'abajene muri Tanzania biteguye kugumuka ku munsi w'ejo batari hirya y'ejo bazobaboha Samia ntafite yarababwiye Niro 29 ni hirya y'ejo ndibaza rero ubutumwa bwanje bwa rubwo murakoze ndagushimiye cyane Fleury Gaje shimira namwe mwamudukwikiranya hano kuri BMBC TV nizera ko mukomeza kubana natwe duhurire muri commentaire kugira ngo umwe wese atange icyumviro ciwe uko avyumva ibyo twavuze navyo mutatahuye mubaze ndizera ko Fleury twamana hafi umwana n'umwanya tuzogaruka tubishure
reka rero tubike banure naho gutaha ciao ciao